Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese banywanyi ba mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cyacu Burundi, mudukurikira muherereye muri Belgique, muri Canada, muri ngaha muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi. Mwese kandi mudukurikirana muri mu bihugu by'ibibanyi, mu buraruko, mu Rwanda, mu burengero, muri Congo. Mwese aho mudukurikirana muherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dushikiriza bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Ubutungane bwo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngo buraremvye. Umushikiriza manza, umucamanza, abantu bakora mu by'ubutungane bararemvye gose ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari umucamanza yatwandikiye ababaye cyane. Uyu mucamanza yandikanye ishavu n'agahinda, avuga ingene abacamanza atajambo bagifise mu butungane no mu masentare atandukanye yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Avuga ingene ko basigaye barindira itelefone ibabwira uko baca urubanza urwarigo rwose ngaha muri sentare. Avuga ko hari abantu benshi bariko baranyagwa amatongo biciye muri iyo nzira nyene. Abantu ngaha mu gihugu cy'u Burundi bariko bidogera ubutungane, nyamara n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe yidogera ubutungane. Ntamenye ko abo mu butungane batikoresha, bafise abandi babakoresha. N'akamaramaza. Avuga ko ibicocoro vya Ndayishimiye mu mpera y'indwi ngo azotanga ubundi butumwa, aho yoba azodoma urutoke ku manza zagenze gutyo, imanza zagenze nabi cane. Uyu mucamanza aravuga ko azozidoma ko urutoke, agende yerekana ukungene abantu barenganijwe kandi bitegetswe n'abo hejuru. Perezida Ndayishimiye nk'umucamanza mukuru yavuze ko azovyifatiramwe we ubwe mu minwe. Alfred Ahingejeje nk'umushikiranganje w'ubutungane yasubiriye Aritemo Katihabwa ibintu yarahejeje kubitunganya gose, yariko arabishira mu ngiro. Yarabogoje abaprokireri batandukanye bakora nabi biboneka gose. Uyu Aritemo Katihabwa ubu nyine yararahiye kuba umushikiriza manza. General Gamariyeri Nkurunziza nk'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa na Rose Nkorerimana nk'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika barakwiye kwicarira kino kibazo c'ubutungane bugwaye gose. Uwari utangiye kubikora ko baramubogoje, baramwirukanye. Uwo yagwanya abo bose bashobora kwiyumvira ko kugira ngo hagire igikorwa ari uko bagomba gutanga inzira n'uburyo imanza zikemuka muri sentare. Uwo yabigwanya baramubogoje, baramwirukanishije kwa Varisito Ndayishimiye. Uwanditse yagize ati: nduguruye Twamugina, ubu tugeze aho tutagica imanza, tubanza kurindira telefone itegeka urwo cibwa. Ivyo rero bigashira akaga mu bacamanza mu mpande zibiri. Uwagutegetse utaruciye uko warutegetswe
bigukwegera ingorane kuko uyu aba yagutegetse ko ugomba kumucira urubanza, uko ugomba kurenganya naka ugakiza runaka. Ivyo vyose iyo utabikoze urahura n'ingorane, biragukwegera ingorane zikomeye cane, bico abacamanza bagaca bakora ivyo bategetswe. Kandi iyo bahejeje gukora ivyo nyine, gukora mwene nk'ayo mabi, kurenganya uwo umwera, kurenganya uwutagira icaha, utagira ikosa, ubwo nabwo bihita bitanguriraho ku ruhande rugira kabiri. Uwarenganyijwe nyine nawe ni uko nyene atangura kuguhigira, kuvuga ko wamurenganyije biboneka afise ivyabona vyose, ariko ugasoma urubanza ko atsinzwe kandi biboneka ko ari we yategerezwa gutsinda, kandi bikwegera umuvumo no ku Mana. Ivyo vyose ni ibibazo biriko birashikira abacamanza. Twashaka vy'ukuri ko umuntu yitwaye azazanye ivyemezo bikwiye, atifadikije umutegetsi naka ngo ni umugenzi, kuko kwifadikiza umuntu vyerekana ko uba uriko urarenganya. Ikindi kimeze nk'ugukebura, twashaka kumenyesha ko abantu bariko barenganya abandi bitwaje amaronko n'amamuko, bamenye ko bizobagarukako, kuko naho biriko biragenda uko tukaba turi abacamanza bari guca imanza zibera zidatunganiriza bose, bizosubirwamo biboneke ko barenganije, kuko muvyemera mutavyemera nta kibi cijana, ntikijana birongera bikagaruka. Ubu butumwa tubutanze twisunze amadosiye ari muri sentare y'abariko bararenganya abantu, babanyaga ivyabo, babanyaga utwabo. Ndagusavye ko ubicisha ahabona kugira imanza z'akarenganyo zije ahabona, kandi abariko babikora bahanwe, abacamanza nabo babikora bahanwe, abariko baratera ubwoba abacamanza nabo bahanwe, bave muri ivyo bibanza. Nzogaruka ndoma urutoke ku madosiye akwiye gukurikiranwa neza. Ubutumwa nzobuzana impera y'indwi ndugaye twamugina. Ivyo nivyo twobabwira, nkuko uyu mucamanza yaciye yandikira umukuru w'igihugu nyine, ariko bikaboneka ko Ndayishimiye nawe naho yirirwa yidoga ata kintu gifatika ashobora kuzokora. Tuve kuri iyo nkuru tuje kwa Agathon Rwasa. Inkandagira bitabo nizo zonyene zipfuza kubona uzimanganye muri politike. Ivyo nivyo bivugwa n'abanyagihugu batandukanye, bavuga ko kuzimangana kwa Agathon Rwasa muri politike y'u Burundi ivyo bitekerezwa n'abantu b'injiji, abafise ubujiji bukomeye cane. Inkandagira bitabo n'abantu batasomye na gakeyi. Imitego yose yo gushaka gupfunga Agathon Rwasa yarabananiye, bakoze ibishoboka byose ngo bamupfunge bamubohe biranka. None mutanguye kumuvyurira amadosiye y'ubugoryi. Nimba mushaka ko ubutungane bukora, nimureke abahinga bavyigiye kandi babifisemo ubumenyi, hanyuma murabe ko n'abarongozi banyu bakuru bo muri CNDD FDD badashikirwa.
mwibuke ko mu mwaka w'2004 igihe ubwo bwicanyi muvuga bwo mu Gatumba mwagiriza agatorwa asa n'imigwi yagwana ko namwe muri CNDD-FDD nabo barimo mwari murimwo, ico twemeza ko atari mwe mwabukoze n'icahe ko amasezerano y'Arusha yari yarasinywe, ico twemeza ko leta yari ihari ico gihe atariyo yakoze ubwo bwicanyi kugira ngo bereke amakungu ko ata mpamvu yo kwiyunga n'ababagwanya niyahe. Burya mu ntambara nta kidakorwa, amanyanga menshi arakogwa, ubugome bwinshi burakogwa, n'uwo wizeye arakwica. Mwararavye ivyagiye bishikira abategetsi bo ngaha mu gihugu c'u Burundi bakicwa n'abakagombye kubakingira ababo, abo bagendanye, abo bavuga bakabica nyene. Kugira ngo rero agatorwa asa bamwe nimwe bagiriza bijya, ariko avuga ko umuntu yihenze agakora icaha uwo nguwo azofatwe abibazwe, asigure imvo yakoze icaha ico nyine, imvo yihenze akaja kumvira bamutumye canke azasigure ko hari abo babari bamutumye kuja gukora ivyaha mwene nk'ivyo vyacikiye baja kwica abanyagihugu, uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Ibintu rero dufise ngaha reka tube duhagarikiye ngaha, amakuru yacu muraza kuyakurikirana mu bindi biganiro vyacu n'andi makuru tuza kubashikiriza mu masaha ari imbere, mu mwanya uza nkuko bagenzereza umwanya ku mwanya nyine nkuko duhora tubibashikiriza. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabike banuye.